Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubayi. Mugikurikirana imisi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 11:15 z'agatondo kuri Muhoza TV. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Imana yacu nihabwe icubahiro, ndongeye kuramutsa kandi abaha ikaze mu kiganiro cacu, ikiganiro canyu ikanguro kuri bose. Ndabutse ko genda kibashikiriza nitwa Guy Merci Kubwayo. Ubugira kandi n'umunezero kubana namwe. Ngiye kubandanya nino nyigisho ivuga ngo gusobanura Bibiliya no kuyitahura. Nagomba ndabwiza ukuri, umuntu wese azokurikirana ino nyigisho gushika irangiye azosigara yaramenye ingene asobanura Bibiliya kandi anayitahura. Kandi ikindi gikomeye nuko bizotuma ukunda Bibiliya. Uzokunda kuyisoma kuko biraryoshe gusoma ikintu utahura, biranaryoshe gusoma ikintu uzi impamvu uriko uragisoma. Imana nishimwe cyane. Rero uno munsi nkuko nayo yasezeraniye, kuko turacari mu ntangamarara y'ino nyigisho, uno munsi ari ibintu bibiri ngomba kuvuga. Icambere kivuga ngo kubera iki hariho Bibiliya zifise ibitabo birenga 66. Kubera iki? Narababwiye yuko mu by'ukuri Bibiliya igizwe n'ibitabo 66. Ariko hari izindi Bibiliya zifise ibitabo byinshi, hari izindi Bibiliya zifise ibitabo byinshi birenga 66. Rero uno munsi turaza kuraba impamvu kugira ngo biborohere gusigura, kuko benshi ari gihe bazibazo kubera iki none bamwe bafise Bibiliya zirenze ibitabo 66, kuko hari ibitabo udasanga muri no Bibiliya ifise ibitabo 66. Hariho ibitabo udasangamo, hari izindi Bibiliya zifise ibitabo 66. Ivyo bindi bitabo birenga ko rero ntitubisanga muri iyi Bibiliya ifise ibitabo 66. Rero nivyo tuza kuraba impamvu. Ikindi uno munsi nza kuvugana namwe niki kivuga ngo mu by'ukuri Bibiliya itumariye iki, kubera iki tugomba kuyisoma. Ndabibutse mu nyigisho yahera nabanje kubereka ingene ubwa mbere tugomba kwizera Bibiliya ko ari igitabo cy'ukuri, kuko nkuko nababwiye benshi bayifata nkuko umenga Bibiliya n'amayeri y'abazungu canke ni inzira abazungu baciyemo kugira ngo baduhende maze batware ibyo bari baje kurondera. Niyo tuma benshi Bibiliya batanayizera, bavuga bati iyo Bibiliya n'abayituzaniye nabone ubwabo ntibayizera. Kubera iki batuzaniye ibintu ubwabo batizera? Bari baje kutwiba, nta kindi cyari kibazanye. Niko benshi bavuga. Ariko nagerageje kubereka mu nyigisho iheruka ingene ivyo bintu nubwo abayizanye bashobora kuba bayizanye mu nzira itari nziza cyane, mu buryo butari bwiza. Twarabonye yuko Bibiliya ari ukuri. Kubona bayizanye mu buryo butari bwiza ntibihindura yuko Bibiliya ari ukuri. Ikibazo kiri kubayizanye muga ntikiri kuri Bibiliya ubwayo. Ndabisubiyemo, ikibazo ntikiri kuri Bibiliya. Bibiliya ni ukuri. Naraberetse ibintu bishika 5 bitwereka yuko Bibiliya ari ukuri. Abatakurikiranye inyigisho natanze iheruka murashobora kutwandikira tukayibarungikira. Imana nishimwe cyane. Rero uno munsi turaza kwishura kino kibazo, kubera iki tubahamagara gusoma Bibiliya, kubera iki Bibiliya ihari kubera iki? Imana nishimwe cyane. Rero bene data muhundire mpere kuri kino kibazo ca mbere nababwiye kivuga ngo kubera iki hariho amabibiliya afise ibitabo byinshi birenga 66 muga twebwe tukaba dufise Bibiliya ifise ibitabo 66. Ndashaka mwumvirize kino kintu. Icambere mugomba kubanza kumenya niki. Bene data, ibi bibazo ngomba nishure birafitaniye isano. Ikibazo ca mbere ndakibasubiriramo, kubera iki Bibiliya ifise ibitabo 66 mugabo hakaba hari izindi Bibiliya zifise ibitabo birenga 66. Ikibazo ca kabiri kivuga giti, mbega by'ukuri intumbero ya Bibiliya niyi? Mbega by'ukuri kubera iki tugomba gusoma Bibiliya? Akamaro ka Bibiliya naka? Bibiliya yanditswe kugira ngo itumarire iki? Iki kibazo ca mbere kugira rero ndacishure neza, mu nkundire dusubire inyuma gato mbanze ndababwire intumbero ya Bibiliya kugira ikibazo ca mbere bize koroha ingene tucishura. Kubera iki Bibiliya ihari? Kubera iki itumariye iki? Kubera iki tugomba kuyisoma? Bene data, Bibiliya yanditswe ivuga ku muntu umwe kandi ifise message cyangwa ubutumwa bumwe. Iyo niyo ntumbero ya Bibiliya. Bibiliya ivuga ku muntu umwe kandi
ikavuga n'ubutumwa bumwe. Ngira ndabisigure kugira mu bitahure. Bibiliya ivuga ku muntu nde Kristo Yesu, ikavuga ku butumwa ubuhe bw'uko Yesu ari we mukiza, bw'uko Yesu ari we bugingo budashira, yuko Kristo Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo, yuko Kristo Yesu ari we mucunguzi. Bibiliya rero guhera mu itanguriro na cyane cyane igice cya mbere n'igice cya kabiri itwereka umuntu ataracumura. Guhera mu gice cya gatatu kugeza mu byajuru hano igice cya nyuma cya 22 ititwereka ingano umuntu yacumuye, hanyuma Imana ikaca ishitse umugambi wayo wo gucungura umuntu biciye muri Kristo Yesu. Nico bituma mwitangura ibice bibiri vya mbere bitwereka umuntu ataracumura, muga ibindi bice byose byo muri Bibiliya bitwereke ingano Imana yari kirashitse umugambi wo gucungura abantu bavuye kuri yo bivuye ku cyaha cya Adamu. Imana ikigerageza kwerekana yuko uku gutabagwa kuzova hehe, kuzova kuri Kristo Yesu. Rero bisigura ngo Bibiliya itwereka impamvu dukeneye Kristo Yesu. Bibiliya idufitiye ubutumwa bumwe buvuga Kristo Yesu umukiza. Bene data, dukuyemwo Yesu muri Bibiliya, Bibiliya icika nk'ibitabo nk'ibindi. Igitandukanya Bibiliya n'ibindi bitabo ni kubera yo ifise ubutumwa bumwe, nubwo gucungurwa kw'abantu biciye hehe, biciye muri Kristo Yesu. Bene data, guhera mu itanguriro rero gushika mu byajure Yohana, inkuru ni imwe, ibivugwa yo ni bimwe, ni Kristo Yesu n'umugambi wo gutabagwa kw'abantu biciye hehe, biciye muri Kristo Yesu. Muka kugira ngo Imana itwereke impamvu Kristo Yesu yarakwiye kuvugwa, Bibiliya itangura itwereka mu itanguriro rimwe no mu itanguriro kabiri ingene ibintu byari bimeze neza, hama itwereka umuntu acumuye mu itanguriro gatatu. Aho rero niho Imana itangura kuduhishurira ingene umuntu akeneye Kristo Yesu. Iki kintu bene data mu gitahure, Bibiliya ntifise ubutumwa bwo kutwigisha business, Bibiliya ntifise ubutumwa bwo kutwigisha ibi na biriya. Ibyo byose birakurikira mu gikintu Bibiliya cya mbere twigisha ni Kristo Yesu, ni Kristo Yesu. Ndabisubiyemo, ubutumwa bwa Bibiliya ivuga kuri Kristo Yesu. Ibi bitabo 66 bihurije ku kintu kimwe, biruzuzanya mu kuvuga ibijyanye na Kristo Yesu. Bibiliya ivuga umuntu umwe, Bibiliya ihagaze kuri Kristo Yesu. Intumbero ya Bibiliya ni Kristo Yesu. Impamvu Bibiliya ihari ni Kristo Yesu. Impamvu twayihawe ni kugira tumenye Kristo Yesu, nta kindi Bibiliya iduha. Ibyo byose reka tubisome. Yohana 1:45 mbere kugira mu bitahure kamere ku 1:44. Kandi uwo Filipo iwabo ni Ibetsaida, igisagara cy'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse. Aha bavuze uwo Mose yanditse, ndabutse yuko ngaho bariko aravuga bijya bitabo bitanu vya mbere vya Bibiliya guhera mu itanguriro gushika mu gusubira mu byagezwe, kuko ni Mose yabyanditse. Ngo uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana. Biriya bitabo byose byo muri Bibiliya kuva mwana majambo hani nkuko bari kuvuga ati kuva mu itanguriro gushika muri Maraki, kuko nagomba kubibutsa yuko iki gihe ba Natanayeli bariko baravuga ibi, Matayo ntiyari bwandike, Yohana ntiyari bwandike. Bisigura ngo bijya bitabo byose kuva muri Matayo gushika mu byajuru Yohana ntibyari bwandikwe. Bisigura ngo abatwitangiye imbere igihe Yesu yaza yasanze basoma kuva mu itanguriro gushika muri Maraki. Iyo niyo Bibiliya yari ihari. Bijya bitabo tubona byitwa isezerano rishaje ntibyari bwandikwe, kuko bijya byanditswe Yesu amaze gupfa akazuka, kandi aha Yesu yari akiri muzima. Bizigura Bibiliya basoma hari kuva mu itanguriro gushika muri Maraki. Rero kuva muri Matayo, kuva muri itanguriro gushika muri Maraki, ijambo ry'Imana rivuga ngo Filipo abarira Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye. Bizigura ngo uhereye mu itanguriro gushika muri Maraki ibyari ko biravugwa byose byari ko bivugwa ku muntu umwe. Murumvirize iki navuze, uwo Mose yanditse mani majambo kuva mu itanguriro, uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa mani majambo gushika kuva mu itanguriro kubandanya n'ibitabo byose gushika muri Maraki na Zaburi zirimo ngo uwo abavugishwa n'Imana bavugishijwe ko bakamwandika twamubonye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Bibiliya ivuga kuri Yesu wenyine. Bene data, na Yesu agiye mu masinagogi gusigura ntiyapfa ibyavuze. Nico bituma tugomba kuraba ibintu tugabura mu ishengero, tugomba kuraba ibintu dutanga, kuko biratangaje ingene mu rushengero higigwa ibintu bya business ibi na biriya gusumba kuvuga Kristo Yesu. Birababaje pe, kuko hari ibintu tutajya kurondera mu rusengero. Hari amashuri yigisha bya business, hari amashuri yigisha ibi na biriya. Bibiliya iyo tugiye mu rusengero nta wundi muntu tuba tugiye kumva Kristo Yesu. Reka ndabereka ikiye. Nico gituma Yesu ubwiwe bamuhaye icyo gihe ibyanditswe ngo abisome ngo abyigishe, ntiyakivya ahurudukanye ngo yigishe birabira, yavuga ibimwari teye gusa. Ndabisubiyemo, Yesu ariko arigisha Bibiliya ntiyakivya avuze.
yavuga gusa ibyamuvuzweko, yavuga gusa ibimwerekeye, kuko intumbero y'ibyanditswe, intumbero ya Bibiliya ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wenyene bene data, ni Yesu. Nico tuma Yesu agomba kuvugwa gusumba abandi, Yesu agomba kuvugwa mu rusengero gusumba abandi, Yesu agomba kuvuga bene data. Ndababwije ukuri tuzobibona iyo utaratahura iyi ntumbero ya Bibiliya. Bibiliya izoyivugisha ibindi bintu, ibi tuzobibona. Raba nk'akarorero Yesu wamuhaye asigura muri Luka igice cya 24 umurongo wa 27. Murumviriza ingene Yesu nawe yari karabigisha bano bantu, atangurira kuri Mose. Bene data tuzobibona imbere, sinzi ko mwabibonye rya jambo twasoma muri Yohana 1:45 ryavuze ngo ngumwe Mose yandika n'abavugisha. No ngaha Yesu mu kwigisha avuze ngo ijambo ry'Imana bivuze ngo atangurira kuri Mose. Tuzobona igituma mu kwigisha Bibiliya no kugira umenye gusobanura Bibiliya ugomba gutangurira kuri Mose. Kandi tuvuze gutangurira kuri Mose ntituvuze Mose umuntu, tuko tubavuga ibyanditswe na Mose, ni guhera mu itanguriro. Bene data muzobibona utaratahura igitabo cy'itanguriro, ndakugije kuri Bibiliya yose ntayo izotahura. Ijambo ry'Imana bivuze ngo Yesu ubwiwe ariko arigisha ntiyahera hagati. Bene data nico tuma ntangara ukazobona umuntu arakiriye Kristo Yesu bakaje bamubwira ngo rero kugira umenye iby'agakiza ngo hera ngo muri Mariko cyangwa ngo hera mu gitabo mu cete cya mbere cya Yohana. Reka ndabaze kino kibazo, uwo muntu ubwiye ngo aje guhera muri Mariko cyangwa ubwiye ngo aje guhera mu gitabo cya Yohana, niyo yari bari karasoma igitabo cya mbere cya Yohana hama agasanga mu izina Aburahamu, agasanga mu izina Yakobo, azomenya uwo Aburahamu arinde, azomenya uwo Yakobo arinde. Nico gituma nagomba kubabwiza ukuri, kugira utahure Bibiliya ugomba guhera gusoma kuri atangurira kuri Mose, ugomba guhera mu itanguriro, kuko mu itanguriro niho byose biva. Mu itanguriro uzobona impamvu Adama acumura, ubone ba Nowa, ubone ba Mose, ingene urugendo rw'agakiza rwagiye ruragenda. Hama rero ubone muri Matayo bakubwira ati Yesu yaje, muka Yesu uzoca umenya igituma yaje, wabisomye muri bya bitabo byaheruka. Mugabo niho ugikizwa, Bibiliya ntunayizi, mugumu nakugiye ngo utangure muri Matayo utangura kubona amazina yaba Yesu, yaba Yuda, amazina y'abantu batandukanye mu miryango y'Abisirayeli, nuzwi niyo byaje biva, uzoca utakara. Cyo mugomba guhera ku ntango, ugomba guhera ku ntango ukamenya iyo byaje biva, ukamenya intango y'agakiza kawe. Umuntu wese akijijwe kumurera mu gakiza so kumuheza gusoma suko atangura ngo mwisezerano rishasha. Hari ibintu agomba kumenya, agomba kumenya none iryo sezerano rishasha byabayeho kubera iki ari sezerano rishasha. Mbega isezerano rya kera ryo rivuga iki? Ntushobora kubugikizwa ukajutera utangurira mu bitabo biri imbere. Umviriza n'ababwiza ukuri, ibi byete tubona mu by'ukuri burya biza duhishurira ibyanditswe mu isezerano rya kera. Ibi byete byose tubona bisigura ibyanditswe mu isezerano rya kera. Nico tumugomba kubanza kumenya ibyanditswe mu isezerano rya kera, intango ni isoko ya byose iri. Imana nishimwe cyane, nico gituma Yesu mu gusigura ntiyapfa hahereye. Iyi nyigisho muzoyikunda kandi izobafasha. Bibiliya ntupfa uhereye ugomba kuyitahura. Yesu ngaho ku murongo wa 27 ngo atangurira kuri Mose, ntiyapfa hahereye, atangura kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose. Murumviriza, guhera kuri Mose mwene majambo guhera mu itanguro gushika muri Maraki, abasobanurira mu byanditswe byose. Urumva ibyanditswe byose ntiyabivuga byose, mugango yavuga iki ngo abasobanurira mu byanditswe byose ibyamwanditsweko. Yesu ntiyapfa ibyo yigishije, yavuga ibimwerekeye, kuko niwe ntumbero ya Bibiliya, niwe message, niwe butumwa bwa Bibiliya. Bene data Bibiliya itubwira umuntu umwe, intumbero ya Bibiliya ni Kristo Yesu. Ngo abasigurira ahereye mu itanguriro, arabereka ingene ari mu itanguriro, ari muri kuvayo, ari mu Barewi, ari mu guharura, ari mu gusubira mu byagezwe, arabibereka ingene ari muri Yosuwa, gitabo abacamanza, Rusi, gitabo cya mbere cya Samuel, gitabo cya kabiri, gitabo cya mbere cy'abami. Ibyo bitabo byose araduga muri ba Yesaya, baragenda gushika muri Maraki. Ngo mu byanditswe byose ababwira ibyamwanditsweko, kubera ibi byanditswe biduhishurira umuntu umwe wenyene, ni Kristo Yesu. Imana nishimwe cyane. Rero intumbero ya Bibiliya ni ukuduhishurira Kristo Yesu. Intumbero none uwo Yesu kubera iki? Ni kubera umuntu yacumuye kandi umuntu adashobora kwikiza, akeneye Kristo Yesu. Mani majambo Bibiliya rero itwereka ingene umuntu yacumuye kandi uwo muntu adashoboye kwikiza, ikakitwereka n'umugambi w'Imana w'urukundo wo kudukiza biciye muri Kristo Yesu. Rero tuma Bibiliya ivuga Kristo Yesu kuko niwe mukiza. Kubera rero abantu bakeneye agakiza, Imana yagerageje kutwereka kwa gakiza kava muri Kristo Yesu. Nico tuma dutaye bino bitabo 66 kugira ngo turushizeho kuguruka amaso tubone umuntu dukeneye ni Kristo Yesu. Ikibazo ca mbere rero cavuga ngo kubera iki none hari ibitabo bindi bakuyemo dusigarana ibitabo 66. Ibitabo byose muzobona birenga kuri 66 dufise. Igituma
babikuyemo biroroshe kwishura. Nico tuma nahereye kuri kino kibazo ca kabiri. Byoroshe kwishura kubera iki? Ivyo bitabo barabiravye basanga biravuga inkuru mugabibuze n'ikintu kimwe. Byari bibuzemo Kristo Yesu. Byaravuga izindi nkuru, byaravuga ibindi mugaba biravye. Ntibasanzemwo ubutumwa bw'agakiza. Ntibasanzemwo message ariyo message ya ariwe Kristo Yesu. Igituma revyo bitabo bitarimo ni kubera bitavuga Kristo Yesu. Ubisomye usanga ari izindi nkuru zisanzwe ibinabiya. Muga Bibiliya ntihari kugira idutera inkuru, ihari kugira iduhishurire Yesu. Rero bisugura ngo igitabo cyose kitaguhishurira Yesu. Ivyo bitabo barabikuyemo dusigarana ibi bitabo 66. Ibi bitabo 66 byahurije ku kintu kimwe, Kristo Yesu. Imana nishimwe cyane. Niyo tuma rero mubona hari ibitabo bitarimo, hari abandi bafise bibiri bitabo byinshi. Bijya bitabo byose birengako ni inkuru gusa, nta buzima burimo. Kuko ubuzima ni Kristo Yesu. Biburabuze Kristo Yesu. Ibi bitabo 66 nibyo tubona mu buzima biruzuzanya kandi birahuriza ku kintu kimwe. Birahuriza ku kuvuga Kristo Yesu. Imana rero bahezagire ku munsi wacu tuzobandanya turabira hamwe ingene twosobanura Bibiliya. Mugibi byose ndiko ndishura birakenewe kugira ngo niyo twarushizeho kubandanya nino nyigisho mube muzi ibintu byinshi bikenewe kubijanye na Bibiliya. Imana ibahezagire. Kene kuvuga n'umukozi w'Imana turondera kuri 66 amajana 320 amajana 966. Imana ibahezagire. Amen. Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubwayi. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza